Hello my people mwese mudukurikirana biciye kuri Elite TV Burundi. Turabaramukije muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana na mwese. Hama nimba ugitoye telefone yawe canka nimba ugitoye telefone yawe irifo ko umanza ukanda subscribe nimba ari ryambere, nimba atari ryambere naho ibuka rero kucukora commentaire wongera ugire share kugira abavyarawe barumunawe batoyi bawe bose inshuti zawe zose bakurikirana kino kiganiro gica hano kuri Elite Burundi television. Hama ndaguye ati imbere kamera nije kibudi kibudengamye amasimba from South ya ntari bumaruko, behind the camera say my cameraman Adam Juma. Numusi ndi kumwe n'igihangange cyane wono uvuga ati numuririmbyi ndibaza muramuza akora ibintu bitandukanye aho mvuze ko muca mumenya ko ari MB data pondis. Hama tugiye tuyagena we vyinshi ariko imbere ya byose rero ndifuza ko yoshwa kundamukiriza abafana bacu eka n'abafanzi we bariko turamurikano kanya. Oh malokwe kwe oh malokwe oh malokwe kwe oh my fake friend na way. Yeah, MB data. Ati turagushimiye cyane ko mwadubwiye karibu tuze hano hano. Namwe mwagize neza kuza. Okay, MB data ahinyuma haravuzwe byinshi kuri we. Eka novuga ati kubijanye na music yiwe, eka n'umuziki wiwe n'abafana biwe hari ibintu byinshi byavuzwe, ariko imbere ku byose tumanza tubijemwo reka tumanze ndakubaza ikibazo ca mbere ko twinjira mu kiganiro. MB data n'umunsi biravugwa yuko ari mu gusohora igikorwa bigishasha. Eka sinovuga uko nyene ubwiwe arapostinga kuri stati bavuga yuko hari ikintu gishasha gira rekure ntuzi ko hazosohoka video canke audio yego shaka kutubwira nza kugira abafana abadikora bajya batahure byinshi kubijanye n'igikorwa gishasha. Ni indirimbo yitwa Nkirigita bayigomba gusohoka ni muri iyi minsi nyene itegezwa gusohoka nkuko mwamu dusanze turiko turitegura ibintu bya tournage. Okay, MB data aho igihe cyaheze yari umuririmbyi yasohora back to back indirimbo ku ndirimbo, ariko muri no minsi vibe yapunguje bitumwa niki? Boss vibe yapungutse ahubwo gikuru no kubanza kwanza kwiga karere uko kameze kirakazi kose kaba gafite ingene gapanze. Rero iyo umwaka utashe umuntu atanguye undi mwaka ategereza kuraba ingene atangura ibikorwa kugira ngo ahereze abantu ko bikwiye. Indirimbo ntizibuze zirahari ariko back to back kandi ni kujya ngene niko niyo ngeso mu ncamake. Ego okay, MB data tuzi MB data turi kubona turashaka kumenya ati mbe MB data kubera iki muri no minsi ata kintu bitwa collabo nyinshi ari gukora? Bo collabo ndazifise nubwo mwari mwabonye hagacerere karagacerere k'ibikorwa. Rero ntibivuze ko collabo zidahari ariko ndazi zirahari, nico gituma umuntu yamanje kwanza yari yamanje kwanza kuruka kugira ngo arabe ingende ashobe guha ibikorwa bene byo kuko twe turaririmba indirimbo sizi wacu indirimbo duhereza benezo. Okay, MB data n'umuririmbyi amakigiye kireke ari mu muziki ari mu entertainment. Mbe umuziki w'u Burundi MB data wubona gute? Ba umuziki Burundi ko ndabona nk'umuziki wo mu Burundi ko ni kujyanye kugira ngo dukore kugira ngo tuwuhindure nico jewe mba mfise nk'icitegerezo ko ndabona nk'umuziki Burundi mugabe ico tuba dushaka no kugira ngo tuwugire umuziki mpuzamahanga niko twabivuga. Okay, ndashanga ariko kuri iki kintu ndibaza ko Paulin uramuzi cyane. DJ Paulin. Hari ibintu byinshi byavuzwe henyuma biravugwa yuko atari umurundi ari umunyarwanda ari ibintu byinshi bitandukanye biravuga yuko ana supporting abaririmbyi bo mu Rwanda kuruta uko yo supporting abarinze barundi. Ico kintu cyashitse nawe mwarigeze gukorana igikorwa mbego ushobora gutanga umuco umeze gute ku bantu bari kuturabajya koko a supporting abarinze b'abanyarwanda kuruta barundi ico kimeze gute? Boje kungene meze sinzi kujinyo ugwara ico mvugisha ukuri no kuvuga ko mu bisanzwe ibikorwa byiza birigura kandi mu gihe hari urukundo bo bajya bakora business no kuvuga ico bakora bara umuziki winziza bakaraba ariko barinziza kugira ngo bagaruze ibyo barondeye kandi ico kuvuga yuko ngo hari ibyo gukumira kugira ikibo gikuru tw'abarundi dukore hama byose bizoshoboka ni bukebuke ko mu gihe ibikorwa bihari n'umwimbu utegezwa kuboneka. Okay, reka ngaruka ku ikintu c'aba regent n'aba nouveau generation. Biravuga yuko uruhande rw'aba regent bavuga ati aba nouveau generation ntibabubaha, aba nouveau generation bakavuga ati abajya batamani batubise twe twikorera akazi. Ano masaha nkawe MB data nawe ubona gute? Bo just nshobora kuja muri ivyo ko sinkunze kwinjira mu bintu cyane mugabo ukubahana nivyo biba bikwiriye muri bose. Nimba abakuru bavuga ngo abato ntibabubaha rekumanza kwanza kuraba kwanza rega indero umwa ibo
bavuga ngo baca umugani mu kirundi ngo wibuhetse ukigisha uri ku mugongo bivuze yuko rero mu gihe bo abakuru badashoboye kuba bubahana ni gute abato bashoboye kubaha kuko n'abagiye bato bategerezwa kwandikirwa niyo ngwano kuvuga ko nimba hari ikintu ca mbere gikongera abantu cyangwa gikongera imico y'abantu bagenda barakurikirana kuvuga ingeso mbi canke sinzi ingene bisigura mugabo nagomba kuvuga ko ibintu byose bibi biturutse hejuru byanduza n'abari hasi ati ibiturutse hejuru byanduza abari hasi gusa gikuru gusa ukubahana urukundo nivyo bikenewe to okay urakoze cyane reka tugende kuri iki kintu cy'aba promoters aba promoter b'u Burundi biravuga yuko ba promotinga kila mu promoter afise umuririmbyi wiwe ati kila mu promoter akomeye usanga afise umuririmbyi wiwe n'umunsi nashaka kumenya umupromoter asanzwe ahagarikiye MB Data nawe ninde boje mu promoter asanzwe anshigikira n'umuntu yumva akazi kanje kandi akagakunda akagatahura wa undi nyene aguma afise indoto yo kugira ngo je ntere imbere umwe aguma afise indoto kugira ngo abona kutewe afise ishaka ryo gushikana umuziki ndundi ahantu uyu ni mu promoter wanje umva utari mu promoter wanje nawo musango je mu chama ko promoter wanje nurya mu promoter atahura umuziki w'Uburundi carico ati reka tugende twuri iki nacyo murakoze cyane umva abakunzi ba Elic Burundi TV MB Data ariko twishwa neza cyane kandi ndibaze ko muri gutahura byinshi hama reka tuze kuri iki nacyo iki kintu kivuga yuko umuziki w'u Burundi wishwe n'aba regents wishwe n'aba promoter ku muziki w'Uburundi wishwe n'aba DJs muri izo mpande zitatu urakeka abantu bahagaze ku muziki w'Uburundi wabuza gutera imbere cyane gushika kure arabaki bo abo nkeka yuko bashoboye kuba bahagaze mu muziki w'Uburundi bahagaze hejuru je novuga yuko aba promoter n'abapromoter nyene abaririmbyi nyene bonyene bicare hamwe barabe bakosora ico kintu kubera ko je mbaje ngo hari ikosa sinobona ikosa mugabo kesha ari umuntu adashoboye kubona ikosa giye mugabo mwicaye hamwe mukayagora sho kuvuga tu ikosa je ndagitoye ku ngene basiguriye ku ngene bagize gusa gikuru nuko twega abantu dufise defo imwe yonyene nimba wambaye umupira nkabonera ko bere nanje ntegezwa kuja kugura nca nibaza yuko umenga umubiri wawe n'umubiri wanje birashoboye kujana kugira ngo ndambaye bikabera ofke ugasangana sikira giti cyose kibegwa n'amababi hari ibishika bikuma burundu n'ibindi bishika bikamana amababi hari impamvu rero bimeze gutyo rero bisigura ko kira muntu wese nafata umwuga wiwe wumva utabishoboye bivemwo ubihereza abandi bene ivyo ya okay reka tugende kuri iki nacyo bibavuga yuko MB Data ari umuririmbyi wose w'u Burundi akunze gutembera ahantu kure na kure mu mantuze mu gihugu azunguruka eka mu ntara zose kuko ndibaza na urabizi azunguka ngo nico gituma MB Data amenyekana cyane muri interieur aramfise izina rirenza abaririmbyi bandi b'u Burundi ico kintu nawe kivuga kwiki bo je sinoshobora kuvuga ngo ndarenze kuko mvuze ngo ndarenze umuntu ararenga iyo yarengutse sivyo je sindanarenguka rero ibyo kuvuga ngo ndarenze sindanarenguka sindava niyondi umva ndiko ndagerageza kugira ngo ndenguke hama kugira ngo ndenge rero ikintu cambere je sho kuvuga umuziki w'u Burundi no kuvuga abantu bahaye ibyo bashaka baravyakira kandi no vuga ko mu gihe Imana yampaye nema kugira ngo muri kano kanya mubwire ikintu abantu bakacake cyo ikorwa canje bakacakira ntegezwa kubashimira kubera ko ni umwanya wanje urumva nanje ntegezwa gutegura igihe kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoca twese twace mu bisanzwe niko bitegerezwa kuba kuko mu gihe je ndenganya ahantu nkasiga inzira harundi azoza agaca muri ya nzira nawe akasiga iyindi nzira nuko bitegerezwa kugenda mugabo kuri twebwe mu gihe dufise imitima ifunze iriko ubupata n'ikibazo okay ikindi kibazo ni iki kivuga ku ndirimbo yawe wigeze gusohora uririmba bise ati barahinduka biravuga focus ati abisi barahinduka biravuga yuko MB Data mu kurimba ijya ndirimbo byari bivuye kuko bari bamuhaye isumu bari bashatse kumwica mbe MB Data abafana bacu badukurikirana cyane baba muri Nyanzarake muri province Makamba barifuza kumenya umuco nivyo koko MB Data bari bashatse kumwica muhaye isumu vyari bitewe niki vyagenze gute bo generalist mukensha afi incuro 10 na mugabo asha bari henda nta musi umwe bazigira bari impereza kandi kuko byararangiye ngira ngo bari kuri yese ndibaza barayibonye ko ataho ndiko ndaje kuko umuntu arinzwe n'Imana kandi umuntu kugira ngo umutore mu biganza suko uba wabishoboye nuko Imana iba yari kuyatereka gende tu hama ikindi kintu nagomba kuvuga ni kimwe kujanye n'iga ndirimbo je ndirimbo narayiririmbye agiye gusohoka bo imaze gusohoka none natango guhura n'ivyo bintu je kenshi ndakunze kugira nkimvira tone ko reki nkunze kurimba ibintu nkacamba muri iyo situation mugabo sinzi ngira ngo nubutumwa mba mpawe ku bwanje cyangwa ubutumwa bw'abandi ndabahereza mugabo nanje ari binshikira ariko sinovuga ko ndirimba ama true story oya mugabo iyo noba navuze ko novuga ko yigeze kugomba kuba nka true story kuri jewe ariko sinayirivye ngo nuko ivyo byabaye ariko byabaye yaramaze gusohoka okay
novuga ati kuno kuri indirimbo walimbanye na Orga iyengira Timbirako. Timbirako ni indirimbo yavugishije abantu benshi. Timbirako ni indirimbo yabaye sirikire cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira nawe warabibonye. Timbirako ni indirimbo aho uciye hose yategerezwa kuvuzwa. Timbirako ni indirimbo novuga ati mu mwaka wisohoreyemo novuga ati yaragiye muri top 5 mu ndirimbo za mbere mu gihugu cy'u Burundi. Oya jewe kungere meze indirimbo yanje ushaka kwishira muri top 5. Je simbaye kubwimbuka. Simbaye kubwa YouTube kujya vuga YouTube. Je gusa ifore wanje no kumuziki winjira mu mutwe w'umuntu. Akawumva cyonyene akawumenya mu mutwe. Ego no kuvuga ico je mbashaka kumenya yuko byo kuri indirimbo nakoze ko itahuritse canke umuntu yayitawe canke yumva canke yakunzwe. Ndabirabira ndi kuri stage. Niho ndabirabe. Performance. Yeah. Chonyene. Okay, reka cemera heza kwishonyene yukubaza. Ati mbe kubera iki MB data yanditse ndirimbo Timbirako? Bo ndirimbo Timbirako byaraje ko nyene ndayiririmba niyo ndanditse. Nari muri studio ko nyene bica bisaba ngo biba ngombwa ko ndondera abandi bakobwa babiri yaje ko nyene vuga ati kandondera abandi ababigi mama ndakungene twoshoye kubikoresha turabikora bigenda neza nye tuyihaye abantu bayakira neza basi cha bigenda neza. Okay, reka tugere kuri management yawe ya kera. Bo iyo se shaka kwigarukako. Nshaka kwigarukako. Reka tuce tuvayo. Numunsi MB data abantu bari kuramura kano kanya bitega ikintu nyabaki kuri MB data police. Bo ico boye kwitega kuri jewe ni bacitike ko nandi co no basezeranya ntaco nzi. Ati ni cyose zanye nacyuze. Bo ndinza vuga ngo bitega ikintu kuri jewe sinzi amasaha ari imbere ingene biza kuha abantu bashobora kuvuga ati mwitega urupfu canke kubaho sivyo mugabo no vuga ngo ivyo bo kwitega ivyo Imana yategekanje ko nzobakorera nivyo nzobakorera ati gusa umugabo apfana imigambi ariko bitega ikorwa ciza cyane gikomeye ndabategekanije umwanya n'umwanya bashoye kukibona byukuri ndabazana ibikorwa byabo nkuko nari nabibitse za ndirimbo amajana 2 zirenze ntango kuzisokoramo ndaziba kuko nizabo nta kuzibika mu simbaraga sa muri jewe. Okay, numunsi umu DJ wawe akora indirimbo zawe numunsi ahugeze agufata gute? Bo hamfata nk'umuririmbyi kubera ko nandi ndafata nk'umu producer agacira mpereza sino kamenya kubera ko sinzi kiri mu mutima wiwe. Yeah. Okay, gusohoka igihugu MB data si kirenga gukora collabo zo hanze. Kubera iki? Bo ni kubera ko igihe kitaragira kandi cyakintu cyose kibera igihe ariko ndazi yuko byose mugiye kwibona yuko nasohoka canke nasohoka si ngomba ngo duhagurutse mu madege ngo mutubone turaposta inzoya ariko byiza yabikuye ko ibintu biba mu gace rero gatungura umuntu ku mpamvu k'ikintu abonye. Yeah. Okay, MB data katume nkabagushimira tuvuga ati murakoze cyane kandi murakoze mwatwakiye neza twayaze neza ndashaka umpe akajambo kamwe hajya abantu bari kuturamura kano kanya. Bo akajambo kamwe je ndiyongera ko nakandi kubera ko ndabakunda cyane hama Imana ibahezagire ndabubaha ndabakunda abanyamakamba vuba ndoza kubaha show ndayibasezeraniye bushize naraje nagarukiye mu mabanda ariko ndazi ko nzoza Nyanza lake nzoza kandi ndazi Nyanza tuzoza tunyanzuke. Ya urakoze cyane MB data hama ndabotiye bakunzi ba Elik Burundi TV tuvuga ati turakunda cyane imbere kamera cyacu buditi bwengamya amasimba from South yankare mu manuko hama nari kumwe na blaza wanje MB data ngira muramuze mu ndirimbo nyinshi cyane mu bikorwa byinshi cyane ndakugira ati behind the camera sema cameraman Adam Juma Jux ndakugira ati turakunda cyane ati ciao.